urubuga rushobora kukwereka yuko umengura igihanganga umengura umumesha no mpamvu n'abarimvyi benshi baza biyita ngo turi kingi ngo turi ngangari ngo turi biki urubuga mu bisazero zososyo irabore ni nka drogue iraboreza kabisa urashobora kwibaza umengo we urarenze umengura igihanganga umengo ntawo guturukira orke we wabaturukira bamusumbana kure ibaze kubaho ku mukuru w'igihugu mwene wacu kiwaze papa mena kera umwami bro muvuze fo ewa babandi batamwitanure ry'intuze bamwe bameshake na babdinego banse gukora ico umwami ashatse avuga ati mwe toka yes hama abantu barakomansa ibintu byinshi bigiye bitandukanye ndazi barabibonye wewe wavyakiriye gutwa bifashe gute bo je uko nabifashe mureke kunjija kabisa mureke kumpangira ivyo mvuga n'ivyo nkora ya ni murabe ico nakoze nimba kikuryoheye nimba ya majambo navuze ndi seriye cyane yakuryoheye kurikirana abana nimba blague naje mu kakuryoheye we ndondera aho ushatse wewe ko je nshatse ndaba seriye kabisa nshatse ndaba blague kabisa je rondera re domaine rondera ikikuryohera kuri je ikikuryohera kuri jewe abari cyo kurikirana ico nkoze kitakuryohera menya ko kiryohera abandi no tuvuge ko simbizi yagutinye kugira kwishura ashaka kuba yarantinye rega mani je ndatinyitse mwe nuko mwe mutampereza agaciro mutanzi neza abandi barakogo abandi je barantinya mbenshi je barantinya mani nije muntu wenyine je maze kubaho kanakiza nete bro je ndababwira ati mwebwe system yanyu vrema no nigiye kiro uvuga ati je ngakoresha umwanya ewani ikintu simbiza gifatiye ko yontinya imwe bikomeye agifatiye ko yontinya ubona yo cutuma gutinya oya je aranzi rega arazi mani jewe ico aranzi neza mani gusa hari umunsi yigeze hari gano yigeze gukora kuri Koreshumwanya n'uhe murongo wo muri Bibiliya akunda kwifashisha kenshi avuga to murongo kabisa hariho Yohani 15 murongo Yohani 15 Yohani 15 ya murongo wa mbere kumanuka gatora uyo murongo uvuga ati ngo jewe ya Yesu bakunzi ba Kamo TV tongeye guhura uwundi munsi abana turaryohewe cyane kongera kubonana namwe abakunzi ba Kamo TV twaba twabagarukaniye wanyu wa musatsi wo mukame yes abana ngene yifunze sana yes kuri micro Nicodem Mr. Brock the first king from into the body and AK Metre Polivar padadandem kabisa wakemi yoni fizari none erigaje nanje negerezwa kumwigana yes Koreshumwanya twamugarukaniye kugira tuyagira ibintu bigiye bitandukanye cyane ibintu bijanye no muri industry 257 kumbura afite byinshi tuza kuvugana uno muzi katonze tubahumanya kugira abanza bavugishe ewana tubone kwinjira tumeze good sa yes guys je meze neza nibaza namwe mumeze neza cyane kabisa ya je ndi umunyakamenge ewana bo mu bunure tutagishirako kabisa yes Koreshumwanya ewana jena nongeye kugukunda again kukumbura ewa wenda gufana sana mazee ubujyaja bwanyu ndagufana uri kurondera icukura ko umuntu uvuga ndagufana ariko nyicarika ngahati ma content sha oya none zovugana ibintu hepfana behind sivugana nogira ikibazo yes abakoresha umwanya undi muzi uheze twe twakoranye gusa nyene twarabonye feedback nziza n'itari nziza waduhaye content ya Pacific uravyibukaho cyangwa bari wafashe ibintu ya nta n'ibintu mfata wanashima kandi kiriko kiravugwa tu kabisa yes nyuma yo kuvuga kujanye na Pacific nini nahazwe abantu benshi barazanye amajambo agiye atandukanye amabi ameza bo bavyakira gute muri kiya gihe icyo nabonye nuko abantu bishwe n'ubwoba muri bo gufana rimwe kabisa no kandi umuntu wese yavutse kugira ahure n'ibigeragezo bye bitandukanye kandi muri ino si muri ubuzi mutegeza kubaho ufashe risk udafashe risk iragufata ewana kabisa jewe kuvuga Pacific abantu benshi bayifashe umengo ndubahutse umengo ndarengereye oyaye mani je ndi umurundi je mpora nza gutora amatora ndagenda mu matora nkakurikirana radio ati watsinze ninde avuga ati wow
watsinze Imana imuhezagire azodutware neza. Bien sûr. Jewe ndavraba football ndaja kuraba umupira w'amaguru. Ndanapostinga kuri page yanje football Messi yatwe Ballon d'Or, nkavuga Angleterre yatsinze, nkavuga Euro yarangiye Copa d'America. Umva jewe ndi umuntu mbaye kuri ino si bisigura yuko ibintu byose biba kuri ino si byose. Ndabikurikirana kandi ndabizi. Kabisa. Kugira ico ndabivuze ko rero sukutindero sukurengera kuko umuntu wese umuntu yashize ikintu kuri rezo sosio abagihereje abantu bagire commentaire. Yes. Uyo mu Pacifique nimba yarafashe kwanza urazi ikintu catumye aja muri iyi systeme yo kuvuga politiki nuko yakomye ahantu hakomeka. Attention ibintu bigize isi politiki ni ya mbere kabisa. Igihugu cyose urumva politiki yabayo kuva abakoroni kuva abami kuva bande ba president politike yamyeho bisigura ko politike ni ikintu kiri kwisinzima kabisa. Nta gihugu na kimwe hari ibihugu bidakina football ariko biraya biriho niki hari ibihugu bidakina amasinema kabisa. Umva hari ibintu bimwe biri umengo biri kwisi ariko hari ibihugu bitarimo ariko birafise umuntu abitwara arufise mu president bisigura ko politike iri kwisi yose. Ico kintu rero kugikurikirana rero kuvuga ati reka numvirize ingene ibintu bimeze ntabwo ari amahano bro ntabwo ari kosa ndabizi niyo mpamvu nangize ndabivuga ko n'uyo mu Pacifique nimba yarabigiyemwo arabibamwo yararonsa amasifa yararonse like nyinshi araronka commentaire nyinshi aravuga atahanyene ndahitingira byanka byakunda yarahitinze maze none hari utamuzi Pacifique tuvuge rero ko Pacifique yashaka hiti yaranayironse yashaka man none wewe ukora ibintu bon akamotive singiye kabisa nguyi akamotive irazopostinga ibiganiro 50 ironka views zibiri uraye kwa para 50 so kibiheba kabisa nuko irabata abantu barabikurikirana dolare liberike ririnjira turaronka ya déplacement twakoreje mu gushikiriza inkuru abantu basi yagarutse kabisa fresh ukaronka motivation yo gukora rero Pacifique yarabonye like nyinshi aronka ama commentaire menshi aca yagura ubwonko bwo gukurikirana ivyo bintu rero indani kera nta bwenge bwinshi yashira muri systeme yiwe ya politiki oya ariko please yabona ama comment abona abantu niko yagiye yongereza bamuteye ubushira soni rero sasa rero abantu rero bishwe n'ubwoba kabisa sasa nta bwoba je mu buzima nta bwoba ngira ikibi arantega ndamututse kabisa arantega urumva ikintu nzomugira kitajanye n'ivyo washikiriza aho nzoba ariko ndiko mvuga muri systeme ndiko ndo basi propose ivyo wewe ashikiriza kabisa je ntabwo ndi umwana mubi kuko natwebwe ivyo dukora je banyita umusazi abanyita umusazi bose ce ndaba none cyo bumusazi ubushize ikintu kuri rezo sosio abavuga bategezwa kuvuga rekishabu sivyo kandi rero Pacifique wabona umenga aranduta kandi ni kwazi mu bwenge bwiwe wazi yuko anduta abona bajya ba followers akaca yibaza ngo aranduta kuruta umuntu usaba followers kuruta umuntu ni ngaha kandi je ndakubwiye ati iyo systeme yawe yari ariko basirondera ni ivyiza azaravanga kane ndiko ndanaguhanwa ndiko ndanakwigira guys Koreshumwanya mu mukurikirane neza nimuze kwishura muri commentaire ivyo oya jewe bisubizo ivyo bashatse muri commentaire sivyo ariko je mfise impamvu je ndiko ndavuga ibi bintu uyo mu Pacifique abantu bareke kumutinya ntabwo ari imana urumva ntacari n'umuntu nk'abandi arasanzwe nuko yabonetse ko akomeye kubera imbuga natwebwe abantu batubona aha ku rubuga bibaza ko turi abantu batari turabakire turabamesha urubuga rushobora kukwereka yuko umengura igihanganga umengura umumesha niyo mpamvu n'abarimvyi benshi baza biyita ngo turi kingi ngo turi ngangari ngo turi biki urubuga mu bisazero zososyo irabore ni nka drogue iraboreza kabisa urashobora kwibaza umengo we urarenze umengura igihanganga umengo ntaho guturukira orke we wabaturukira bamusumbana kure ibaze kubaho ku mukuru w'igihugu mwene wacu kiwaze papa mena kera umwami bro muvuze fo
babandi batamwitanure ry'intuze bamwe bameshake na babdinego banse gukora ico umwami ashatse avuga ati mwe toka yes hama abantu barakomansa ibintu byinshi bigiye bitandukanye ndazi barabibonye wewe wavyakiriye gute wabifashe gute bo juko nabifashe narabatahuye kuko n'abantu bafise ukungene bo batahura ibintu ni bwa bwoba bwabo kumbwira ngo rekana n'ivyo bintu ariko jico ndababaza niki none jewe kuvuga politike jewe aha kugahanga kaje karanditse ko ivyo nzovuga n'ivyo ntazomvuga aho jewe mwaramaze kumenya naramaze kugira fan base namaze kugira population y'abantu bankurikirana niyo kubereka yuko ibintu byose ndabikurikirana no mpamvu postinga n'ivya football no mpamvu postinga n'abantu bariko barakara teka bariko barateka muri restaurant no mpamvu postinga n'abantu bariko badandaza imyumbati nabone bacha babimbuza kubikora rero kwera kino mu rusengero mfata video fyo uri si cyo muri mu rusengero ndafata video no nabone ko batabimbuza ngo rekana ngo gufata video mu rusengero reka gupostinga ngo mu rusengero uraje gusenga ko ni mureke kundimita jewe ivyo nkora n'ivyo mvuga reka nikorera akazi reka nibereho reka mvuga ibereye ahubwo ico mvuga nabi mu nkosore apana kunjija ngo ikireka mwe ntimujejwe kunyugara ivyo mvuga n'ivyo nkora oya mwe mujeje gukurikirana ivyo uko mwaramaze kuza kunkurikirana ni mureke rero ndabayobore ndababwire ivyo nshatse wana kabisa ariko nkosheje mu mpanuro ntawe wategetse uza gukurikirana umufana arashobora kukwere urumva umufana mutwe wiwe yibaza yuko wewe ukora ava yuko wicara uvuge yibaza yuko uvuga ivyo yakubwiye uvuge kabisa nazi yuko nawe ufise mindset zawe ntabazi neza izi mbuga ziragoye kujera abantu benshi ntibamenya ingene izi mbuga zikomera zikura urubuga utagira ama content mashasha uguma uruhereza rwaguharuruka hamuza gutangura wasanze mbe uraza ama page menshi yasubiye inyuma ya flopinze ni menshi kandi ico nakubwiye ngo uribuga zimbwa ziraboreza urabona uru rubuga umaze kubona neza yuko ufite abantu bagukurikirana nubwo urabona nubwo wowe ugira ujya wibukanye samune n'ejo urapostinga nta kibazo urabona example demana ntiyasaze yarasaze none ko guma posting ewana afise yarabonye amasifa yo gupostinga apostinga araronka like akaronka commentaire acaronka amasifa atavuga ati ewana narasaza ariko urashirako yaba kuva asaze apostinze ikintu abantu baka nibabikurikirana aba yarabihevye na telefone aba yarayihevye ewana aba yatagusara nyine original papa bro ivyo kubitahura sigisa bo ni itegeko urubuga urukoreshwa abona yani ivyo postinga biguma biraba ugumuronka inguvu zo kupostinga abantu bacika intege zo gupostinga babona yuko ivyo bapostinga bidakurikirana baca bihera yego kabisa niyo aba ba pacifique rero abona bikurikirana akacaguma yongeza abesha abantu ewana rondera ateza akajagara abantu banu umutipe yaba ari kera igihe ca chaba farao baramuzaye baba mutoye kuri stana kede ewana kabisa wewe uponda gute umuvyeyi wa kirazira umuvyeyi umva umuvyeyi utegerezwa kumushingikira ewana uteza ariko peut-être ushaka gusanga ujya mutipa atari umurundi original Pacifique kuko abansi b'u Burundi nta benshi ntabwo ari abarundi original kumengo no murundi ni ba barundi oya kumengo nawe ntavyuze urumva uyu mutipe ushaka gusanga afise ntuze y'u Rwanda akigira ama systeme kuko je ndamaze kubigenzura kenshi abantu benshi banka bagwanya leta mu gihugu usanga atari originalite yabo atari ico gihugu urashobora kuvuga ko Pacifique atari umurundi iyo abari umurundi wa mutama kabisa umurundi wo kwitsitso aba yarabonye neza yuko ivyo akora atari ivyo ariko kubera atari umurundi original cyangwa azotubwire nyene originalite yiwe tubeho tuyize kuko mwene wacu kabisa je nubu je sindanabitahura je nubumengo ndanamufashe kandi rero mbona amakomantere ngo ni munangana ngo niyo mpamvu atona kwishura je nitungana gute mwene wacu ntitungana gute je arangaburira ahubwo arazi ingene arazi kugira shike ngaha
arazi ino media akamo TV naje kugira duhure twicara hatuyage i procedure vyatwaye asamye gusa yego kabisa je rero ntankanga bro nkanga jewe ndiko mvuga ikindi mu nkuko navuga ikiri murimo tubahane mu bisanzwe tubahane ariko duhanurane ya Yesu Koreshumwanya nyuma ikiganiro twakoze simbizi ari ibintu twamuvuze ko wamuvuzeko ndabeshe umaze kuvuga ko ibintu mugasi simbizi nakira kimwe yigeze abivuga tuvuge ko yakugaye imeze gute none simbizi nawe yongaya ibiki ba Pacifique bangaye ngo ntibansubiza nasimbiza ngaye vraiment naye muba mushatse kumfata nabi so kumfata nabi papa kugera ni saha nako Pito simbizi nakira kimwe aravuga ku bintu wavutse ndetse kandi simbizi n'umuntu yakunda kuvuga cyane none ahora avuga Nerinat wenyene ahora avuga Nerinat akubita hababara kandi rero Jesse nibaza ko simbizi je ngaye ngo ntansubize kuko ego basi Pacifique basi ego Pacifique abahanze afisa amafaranga aranduta none nasimbiza uremeye oya ndeka ndagushirira aho basi nasimbiza arafisa amafaranga ayo ayafise na jenda ayafise vraiment ayafise none nafise imodoka nuze ni lactisi nini nafise imoto nafise imoto twese turanywesha igitoro neza ku station mu kapompe oya simbizi naramukomye kandi je arazi neza yuko je ntajya umuntu arazi neza yuko jewe tuba abagenzi tutaba abagenzi no tuvukana naramuvuze naramukomye urumva mani jewe nuwandeze muri entertainment ndamukoma mani je ndi umunyarusaku no tuvuye ko simbizi yagutinye kugira kwishura ashaka kuba yarantinye rega mani je ndatinyitse mwe nuko mwe mutampereza agaciro mutanzi neza abandi barakogo abandi je barantinya mbeshi je barantinya mani nije muntu wenyene je maze kubaho kanakiza nete bro je ndababwira ati mwebwe system yanyu vraiment no nigihe kiro uvuga ati je ngakoresha umwanya ewana iki kintu simbiza gifatiye ko yontinya imwe bikomeye agifatiye ko yontinya ubona yo cutuma gutinya oya je arazi mani je wico aranzi neza mani gusa hari umunsi yigeze gukora kuri ku mukubito kuko jewe mani jewe wanashima je ndi umufana w'ibintu byinshi kuko naje nizera yuko ivyo nkora abantu bankurikirana ari benshi naje mpamvu nkurikirana ibintu byinshi menye byinshi ndiga cyane gerageze kubaha bose ibiganiro byinshi je ndabikurikirana kenshi bagashoboka kabisa simbizi yavuze ati nguzofyine ngo ntuzofyine ngo na team Saturn kandi hajya yaragukomye papa oya ntiyankomye yarabamenyesheje timuzofyine nimuzofyina team Saturn jere navuye muri team Saturn bisigura neza yuko simbiza bizi ko je kuvakira meme je na Edison naramaze gushira down hajya Edison naramukoma papa narahejeje byaranagashe Edison je twatanga gupambana ntari nitwa Koreshumwanya witwagire oya sinitwagire witwa gute nitwa irindi zina ririko Sati kabisa Edison yamye aponda Sati kuva kera retwe twaramwataka je yaranamblotse ariko je twaguma tumwataka urabona no baragasanzanya je rero simizi nawe nabizi ko kuva kera nawe yaragwanya Sati nawe nawe yaragwana yaramugwanya Sati kabisa kuko simizi yarakunda gucoresha Sati nawe n'umuntu atapfa kugucorera ataco wakoze ese mutaguze kabisa ujya ubu mumenyesha makuru akaze ubende Sati ataco wakoze kirazira kumujaniranya ko ujya ni Toto Town kabisa urumva rero bikaca bituma abajournaliste bimwe bamwanka none wanse umuntu ko yatagucorera umuntu aguhashatse yaseguza n'ivyungu rero simbizi je nimba atanyishuya yanyishura biramushaje nguma ndi jewe ariko jewe sinzoreka kumukoma ariko tu amenye ko ndamubahira ibintu bimwe kandi ndamukunda n'ibintu bimwe yarazanye systeme y'ivyunguka kabisa cyo nico kumubahira ariko yarakoze mariage yo gucoresha cyo ntawe reka kukivuga nivya vyunguka ya systeme Nerina ategurwa mu ingufu Nerina oya Nerina ndamuingufu gute none je ugira Nerina to nda nkuba kumviza ati kabundi ibintu bya oya mariage manu umuntu afise ngaha umuntu ari muri entertainment neza azi systeme aracayitahura Nerina tedeje waje kumuha content
none reka ndamugabure basi nawe reka simbiza zohava yibaza yuko mwakoze akagenge oya je nena ntabwo ari umugenzi wanje nari ntati jewe nena ntabwo ari umugenzi wanje kabisa aya gusa hari ibintu usanga duhurije ko n'ibintu dahuriza kabisa harya simbizi yamuvuze ko ngo yaramusavye bro biragoye umukobwa kwa gusaba amani ko museye bizi navuga ati mwe muguma mu mapararo mugani wasatura nawe yigomira mu vyunguka no utari mu vyunguka ninde utari mu vyunguka ninde simbizi ngo arabarenze papa arenze se arenze mwamikazi n'umugore wiwe apana mani je ntuzonzane umuntu muri no entertainment je ntuzonzanire ngo fyeoto je nafizo narakomye arajugumira je mani je niyo mpamvu ntuzonzanire ngo fyete je abaja ba Mr Yasin je baja bose barantinya mani none baba mani mwene wacu Koreshumwanya Abantu kabisa koresha umwanya gatoye tutarandiriye kwivya byabo baji twigire mu vyacu byatusinduye kabisa koresha umwanya ntiduheretse tubona mushininga na madamu wawe ku marezo social cyane kesi mwaba muri kumwe uvuga araryose n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye mugobo ntavyo tukibona abafitaniye ikibazo kibicare zo social rero kibicare zo social nimwe mushirire kugume muri vya bindi nyene kugira oya je ndahindagurika manje ndahindagura ibintu je ndashobora kwiharaza gupostinga umwana wanje nkamwiharaza nkamuposta hari ikintu mba ndiko ndamwubakira cyangwa umugore wanje nkamupostinga umugore wanje aramaze kuja amaze kumuhiti muri entertainment baramwamaze kumumenya kabisa umugore wanje aramaze kuronka akazi kuri social media arakoresha ibiganiro reisite jeje yaramaze kuba umwana wanje arafite page umugore wanje arafite page umva jewe ico nkora cyose mahabiri ikintu mba ndiko ndubaka sasa koresha mwe muraducanga nyene urishwaye kujya mwana afite page ujya mwana afite page gikanyamuce none arapostinga cyangwa arapostinga naramaze kumwe arafite umuntu amuhereza kuri diswari aza kuma kuri diswari ujya mwana ari kari gicongereza je narababwiye umwana wanje jusqu'à 5e primaire azoca ava mu ishuri kabisa ace yiga indimi nozi ya container zoce ndamutwara he nzoce ndamutwara mu myuga kabisa systeme yabeho azi myuga je nta mwana wanje azigera yiga na nyakubaho umukuru w'igihugu yaravuze ati ko babandanya biga niko babandanya babibiwerewere byana bitonda kwishure n'amakaye oya je man je natonda kwishure mfite amakaye nka 10 nangahe uno mutwe wanje urabona yuko woshira mu mutwe ibintu amakuru 10 nangahe mwene wa nabandi kajayo kubera ikiburaya biga ikintu kimwe gusa canke bibiri gusa iburaya nubujuju urumva bajya ntibacihigisha deja baramaze kuronka development oya mu bisanzwe kuri no ico je natahuye sinza abandi byo batahuye amashure si yatuma umuntu abaho muri kote imwe kabisa hari aba amashure atuma babaho ariko muri kote je ibintu byinshi maze kubona nagiye gusanga amashure ngahi wacu kenshi atari yatuma umuntu abaho baho uzi kurondera gupambana kabisa baho uzi kurondera ifaranga tingana n'ifaranga baho uzi indimi omwe kurashobora ku passeport si 230,000 235 niyo 235 na jeoyi ncoresha ukambwira ati koresha umwana ndagusavye vrema nakoresha bikore kuri kamera basi je madika umviriza ndakubwira iki nani rya moto nayiguza ngaha ndabizi ko yagoze mu miliyoni arenga oya nayiguze miliyoni 5 miliyoni 5 ya rya moto miliyoni 5 harimo passport zingahe ni nyinshi dufate muri miliyoni 5 noca ndayigurisha basi nkavuga ati reka ngura ku miliyoni ijya 5 miliyari wancoresheje reka ndamuhereza iyo ijya 235,000 yasiguriye ibintu agiye kurondera ubuzima hanze kabisa uribaza neza yuko mani ico kintu hamwe ko ntogikora kwe reka we ndumva ntiwo bubikoze nk'ugufasha ubikoze nka business uko oya nugufasha kuko ntitwandikirana ngo ku munsi uzoma ngahe kuko ziko uzoma ngahe oya noba ndabikoze kwera yaminsiguriye ati jewe man naronse dur hiyo ngiye kurondera ariko passport ya mbere y'imana kabisa je nukuri kwimana ndarahiye n'ubushatse n'ubunyene je wandondere ampiyo projet ambwira iyo projet jewe nzoyimurihiro passport fen uri si
man none jewe imoto man jewe ndi Toto Town man Toto Town jewe abamotari je tuze jano n'umumotari no kuri moto hambira ati bro je ntwari yo ngiyi cyangwa uzohora uza kuntu haraburi ku kwezi jewe nzokuriha ku kwezi amahoro menshi yo vyemera none iyo moto urumva ni déplacement ni bimwe mbashaka mvuga ati sindire ku mutelefona iri mu nzu ni vrut umubanya aje kunda bakabona imoto mu rugo rwanje avuga ati rero tubarafite moto afite déplacement ariko nta kintu de spécial ifasha ariko ndose ikintu nofasha umuntu nk'ubuzima bwiwe kubaho ku buzima bwiwe je no gikora nubwo yo cyasaba nundi muri yo no kuvuga ati yitike je no yamuha ariko nkavuga ati araronsa ubuzima kubera akoresha umwanya ico jewe ari umunezero wanje bro no mpamvu ivyo rero ni hatagira umuntu aje kubimbwira nzobitegurira umwana wanje kabisa umwana wanje gi yes nivyagenda fresh amahoro menshi rero umugore wanje nimba mutakitubona turi fresh je n'umugore wanje ntabwo ari akademu kanje n'umugore wanje n'ubugenda ari muhira gucumbira ubugaruke aryoshe kutabishirako yaryoshe karataye mwereke kibicanyu nimuzi ko ibintu biva kuri 6 bikava ivyo araryoshe umugore wanje byarataye agaciro 6 yavyo yaraye abatabimenye ko umugore wanje aryoshe birabasha urumva ubu turi ku yindi systeme bisigura ko yo kugwanya umwansi w'igihugu kabisa kuri ivyunguka yesi Koreshumwanya inyuma y'indinimbo zibiri gusa ni Koreshumwanya tanko kubona mu mahanuze nya bamutumira ahantu agiye atandukanya amadizi yabaye Messi papa kabisa Koreshumwanya yemeze gute inyuma y'indinimbo mu bisanzwe je banyita cyamamare niko banyita gusa ico kintu je sinigera ndacemera cyamamare ni mu mufuko kabisa utagira ivyunguka tekereza hari abantu nyene bahora bifuza etape jewe ndiko malgré que bono mengo ndumusazi ko hari abantu benshi bahora bifuza basi jewe kumera basi nka jewe amahigwe jewe mfise kandi yarabamesha kabisa bafise na talent zirenze cyane bikanka bakazibura no mpamvu rero kwa naronse shoje n'ibintu bisanzwe cyane kuko si show ya mbere burya je nkoze cyane famba turamaze gukora amashow menshi no mpamvu twahisemo twe baradutuma koreka kwera gusa amazina yacu bakadutuma ko ati Koreshumwanya famba turabakeneye vraiment nuko presence gusa tuze gusaba hakagira abantu barisha amatike famba ndamubwira ide namubwira ati mani dukora indirimbo je ntabwo ndumusani nta nijwi mfise ngiza oya sinzi guhibongoza je ndumumesha gusa ni kete nene nabirefa ariko ari indirimbo ntiririmbo mumesha gusa yaba indirimbo irimbo mumesha gusa na Barvin Smith ni baba baririmba na basirosofi ni baba baririmba ariko nukwiryohera gusa kuvuga ati reka naje mbe ufite indirimbo zanje gusa indirimbo atahono zitwara ngo bago mani hari indirimbo ushobora kumvira ukavuga ati ino ndirimbo witwara kuyikota ni zero kabisa ino ndirimbo bokubwira ati toa bucaka kora abana mani bafise amajwi baririmba ukavuga ati yawa hano tuzana Arvin Smith mani baririmba ya n'umucangero mu bandi ariko arondera ivyunguka mu bandi no mpamvu akubwira ati jewe ndi umu influencer jewe ndi umu comedian jewe ndi umuki jewe ndi imbwa jewe ndi umuki polivala nukurondera ivyunguka ivyasema bigeresha nawe usigara umu polivala bino bisi si no misi gusa je ni kuva kera berazi ko je nakinye football achawo je nakinye football subona na amano ewa ndabona neza yuko umengo nta vyunguka birimo je nabonye atavyunguka ko narababaye kuri entraînement ndakomereka umu president yari ngaho ndamubwira ati president yo nimeumia ko je hariyo systeme je na mu defenseur nakunda gutera amataka yego kanyerera nakunda reko gutabuka aha kwera rukungene uteta kabutura yakiduga kabisa gacho iyi nyamika cikora hasi kuri za tele zacu ndatabuka kabisa ndamwereka president wari atambwira ngo we nupakare mawese kabisa nawe ati nawe mawese nta n'igihumbu marategena ugura ibinini by'ububabare kwamamesa ndavuga ati ibintu si byo vraiment ndabiheba wacuhagarika tera mu footballer ya ku bintu bijanye na comedy na bona mwagarutse ukundi poem idasa oya just ndi mu comedy
oya ariko bibaye ngombwa birakogwa none se kuryohera abantu badukurikirana reka nk'ubu hari umuntu ikiganiro kimuryoheye kabisa yumvise aryohewe ashobora no kumpa n'ivyunguka ashobora no kumbwira ati je n'ukuri wanryoheye vraiment kabisa mpari mikashi ndagutema canke impa amazina yawe tuhurire kuri West je sinzi ingufu zaho z'ibintu biraho mukora mwe na fambi yo muzikura oya ni vibe iziya nkomezi jere ndazakana twe tutabikoze abanyamahanga barabikora baca baza bikaca bitwinjirana kabisa twe rero tubikoze tuba tubizibiye kuko uno munsi hari abakomediye mutazi mu bihugu bibanyi ariko muzi ngo famba na Koreshumwanya ngo baraturyohereza iminsi iyo niyo ntsinzi yacu je mba ndyohewe urumva bijya ntabikoze je nyende jya umuhari kabisa nukuri kw'Imana mu uniforme z'abana kaki hade no kwibutsa kakera uri musi tuzokwambara urubindo uribuka tukira abana ingene badusiramuye bagusiramuye cyo wambara igitenge ukatugifungira kabisa ukatugenda wafatiya nkaho kandi iyo creation ni burayikora ibaze nk'irobo urabona twambaye igitenge urumva muri abantu bararyoherwa mani bagavuga ati n'ukuri kw'Imana mwebwe frere Imana yabaduhaye kweli ibongera iminsi yo kubaho mu gihe hari abandi batwifuriza inabi nanje mwarankomye vraiment si we wenyene ni benshi maze jere rya nguvu rese nzi yo muzikora ariko sibijya gusa je sindi foro gusa haje urumva yuko nujya mu Pacifique namukomye amakomantere aba menshi bisigura ko naho ndi foro gahajya nawe ne yarikanze papa ubona yaravuze nugira ntiyashikiriwe no aravyumvise yoreka gushikirwa gute aravuga ataka gahungu ariko akaburi icyo agakoza kaburi yagashira ariko nta kibazo yes Koreshumwanya mu minsi tambuzi twarakubonye mu barabara uri kurabaza abantu tubazo ubahadika dika yari dika haje adimir oya nayo nabahaye ajyamahera oya wo mwana oya nayo nabaye umva nagira ukuboko nkaca ndayamwa nabo nerekana ko ndayamuhaye nkaca ndaya system je yo bo nashatse nyine kubajyora ko bajya abana baje kudushengera aho twari ko turakorera nyine baradukunda bisaba yuko renda ndabereka yuko turi kumwe nyine turyoherwe gusa ko je sindi wa muntu ngo ninjiye ahantu guca ingenda ndabundabunda nkaba Eripro ngo nkaba Rinojinje ngo basiniyoni ngo badabujeyo yaye je ndi umuntu w'abantu jemeze mani je ndi ko jendi izi kuko je nimba nabaye umustari nimba mwaramenye samagina karangiye Imana kugira ngo mumenye oyaye namahirwe gusa naronse urumva nibikorwa nakoze Imana iravuga ati ni wibereho wa mwana kabisa niyo mpamvu rero abantu bose je turangana je kuko je yaba nigarisha nkabo bandi nawe wese nari kwemera ko Bobo amukomereza ngo dukorane ikiganiro navuga ati Bobo nzanira umpeti gutu no mupeta aramaze gukoresha ikiganiro ariko rero kubera jewe nzi na wewe uri kurarondera agafu turicara twayaga tukatera inkuru nkaguhereza vibe ukaryohera naho nanjye nakomye vibinga vyatari utegerezwa Koreshumwanya je nibaza bigendo hari true oya si true kabisa si true naje navuga ati Koreshumwanya inoti za muteye wasikareze oya je kugira je ndaguhahereje 10000 nukuri sino je abana ndabacore ni 500 francs shaka none umwana umuhereze 10000 niba yamwiba rujya rucambo wababwira rurakomeye papa rero azi ko ari haba mama badandaza imyumbati akeneye umutayi w'ibihumbi 10 gusa yego ibihumbi 10 gusa akarangura imyumbati agatunga umuryango kabisa ifite akana ku mugongo umugabo yama arara mu nzoga umugore agapambana n'imyumbati maka gatanga ratio akaba ajya amajambo ariko ndababwira bijya n'ibintu vyakera n'amateme ya kera je nakuriye mu isite indani hari amaterme menshi twayaga mu isite uri kuraya je ndayazana kuri rezo sosio kuko hariho n'abadukurikirana bayaciyemwe bayazi baca bayibuka bakaca baryoherwa gusumba nico ndabikorera tu kabisa Koreshumwanya imbere ko turangiza ikiganiro twagomba ugira ico bwiye abakunzi ba Kamo TV narijya tukuzana bakunyotewe mureke kunjija kabisa mureke kumpangira ivyo mvuga n'ivyo nkora ni murabe ico nakoze nimba kikuryoheye nimba aya majambo navuze ndi seriye cyane yakuryoheye kurikirana abana nimba blague akablage naje muka kuryoheye we ndondera aho ushatse wewe
ko je nshatse ndabaseriye kabisa nshatse ndaba blague kabisa je rondera re domaine rondera ikikuryohera kuri je ikikuryohera kuri jewe abari cyo kurikirana ico nkoze kitakuryohera menya ko kiryohera abandi yes kandi uza gusanga wewe ikintu ubona umengo nikikuryohera arico kintu kiryohera abantu benshi we ntuze ico abantu benshi bankundira ariko je ndazi ico abantu benshi bankundira yeah yes Koreshumwanya agenda afise akabazo kamatsiko kamwe ndogera nako bajije kumbure n'abantu gasobora kubigisha bakagafatira ko kagira ico bafashije Koreshumwanya nuhe murongo muri Bibiliya akunda kwifashisha kenshi avuga to murongo kabisa hariho Yohani 15 murongo Yohani 15 Yohani 15 ya umurongo wa mbere kumanuka gatora uyo murongo uvuga ati ngo jewe ndumuzabibu kabisa nawe data ni nyenewo ishami ryose kabisa urumva nuko zari metriza gose ariko nuko rivuga iryo jambo urumva ico natahuye niki muri uyo murongo yes dufate nka jewe Koreshumwanya kabisa jewe ndi umuzabibu dufate kabisa Imana ni nyenewo umva jewe ikintu yanshizemo waramye je naramye urumva amashami ndafite amashami y'abana umugore ndafite abantu banyinspira jewe ndababera inspiration bavuga ati jewe ndakora ariko ndanabakoresha umwanya urumva abo bantu rero ni nk'amashami kabisa Imana nayo yampaye iyo mpano niyo nyene iyo muzabibu kabisa bumviza kunzi bakamaka Koreshumwanya tubuseze Imana iguhakiye Imana ibakire mugambi bwayo Imana inyakire bakunda cyane yes murakoze ari kudukirana yari Mr Cody Mr Black yeah Mr Black na Koreshumwanya I love you so much akamotive yes